umuntu wahariya muri zone, muri stoke yo muri zone ajeje kwakira iyo fumbire, fomi ishikanyeyo, aza guha ifumbire umurimyi ari uko amuhaye agatike. Kandi kanatsinda na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yavuze ati, aho muzoza muragendera bakabima amakuru muzoce murya kara. Twebwe rero duhiwe duhishije n'umugenzo twamanye, kandi muri fomi tubemereye yuko imiryango yama yuguruye. N'ejo canke hirya y'ejo mutwifuje karibu. Reka rero dusimbize, nk'uko rero turiko turasozera umwaka w'ibihumbi 2026, uyu munsi turi itariki 31, twashaka dufate aka kanya nk'ubuyobozi bw'ihinguriro fomi twipfurize umwaka mwiza n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, maze uwo mwaka uze umubere umwaka mwiza n'umuryango wiwe wose, uzubabere umwaka w'amagara meza, maze abandanye yongereza ingoga zo kuturongora kugira ngo tubandanye tugana yambona kazoza igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Twongere kandi dushimire kugira kandi nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi ntiyahengeshanije kuguma dufata mu mugongo nk'ihinguriro fomi, bimwe by'ukuri biboneka cane gose, kugira ngo tubandanye duhingura kandi dushikiriza ifumbire abarimyi. Tukongera kandi tumusaba yuko atodebukirwa, yobandanya adushigikira nk'uko asanzwe abikora. Turipfurije kandi umwaka mwiza umukoresha mukuru wacu n'umuryango wiwe wose. Tukipfuriza kandi umwaka mwiza abakozi bose dukorana mw'ihinguriro fomi umukoresha mukuru yaduhaye, maze uwo mwaka dutanguye ye kuza w'ibihumbi 2026 uze ubabere, maze utubere na twebwe turimo umwaka w'amagara meza, umwaka wo kugwiza umwimbu, maze utubazo turi mu ifumbire mu gihugu cy'u Burundi dushobore gutorerwa inyishu burundu. Twipfurize kandi umwaka mwiza abarimyi bose bo mu gihugu ciza cacu cy'u Burundi, iyo bava bakagera, mbere tutibagiye na mwege bamenyesha amakuru mwashoboye gushika ngaha ngo dufashanye kuremesha iki kiganiro. Uwo mwaka turiko turarangiza watubereye umwaka w'ikimazi, maze ugiye kuza nawo uze ubandanye tubera umwaka mwiza w'amata n'ubuki, w'amagara meza no kugwiza umwimbu, na cane cane mu gisata c'uburimyi. Umwaka rero w'ibihumbi 2025 muri fomi ni umwaka muri rusangi wagenze neza, kubera yuko twashoboye gukora uko dushoboye, turaronka umwimbu ushimishije. Turavye ibihe twariko turacamo, turashobora gushikiriza ifumbire abarimyi naho bitari vyoroshe, ariko ivyo vyose tubikesha ubwira n'ubukerebutsi bw'abakoresha n'abakozi bakora batiziganya ijoro n'umurango, kuko iyo bitagenda uko vyari kuba ibindi.
ariko naho vyagenze neza ntihabuze utugorane twagiye turaba, ariko uko twaba kose twagenda turatorerwa inyishu uko ishirahamwe ririmwo abagabo. Ariko rero nk'uko namwege mwagiye muravyumva, haraheze imisi dukurikiranira hafi, haba ku maradiyo, ku bimenyeshamakuru vyanyu, ku mbuga yagiro, aho abarimyi bagiye baridogera ihinguriro FOMI ko bataronswa ifumbire ku rugero rwiza, abandi ko bagifise ubutike bari gutorera ko ifumbire mw'irima yo muci ryaheze, abandi ko bafise n'ubutike bwo muri aka gatasi k'irima rya A umwaka w'irima w'2026 A. Kuri ico kibazo twashaka tubamenyeshe yuko tukizi kandi yuko tubikurikiranira hafi, tubibutsa yuko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi mwibuka yuko yafashe umwanya ukwiye wo guhimiriza abarundi kugira ngo twijukire uburimyi, aho hose hari ibitaribwa harimwe haje ibiribwa. Ako kamo rero abarundi barakumvise bagafashe nkama, indimiro zitari nke ziragurwa zirarimwa, maze ifumbire ikenewe buri gice cirima ikiriyongera inshuro nyinshi, 2 3 hamwe zirashika no ku nshuro 5 turavye uburere bumwe bumwe. Ivyo bica bituma ibiharuro vy'ifumbire isabwa n'abarimyi iduga ku rugero rudasanzwe, urugero rutari witezwe. Tukabibutsa yuko ibikoresho ihinguriro FOMI ikoresha mu guhingura ifumbire bigugwa amafaranga y'agaciro amwe twita amadolari. Iyo rero ibiharuro biduze bukwi na bukwi mu ntegekanyo bikaba bitateguwe, muca mwumva yuko inkwirikizi ziheza zikaba, haba twebwe nka FOMI ni nk'uko tuba tutewe tutiteguye. Wasabwa amatoni mu masezerano tugira na leta, ugasabwa amatoni nk'ibihumbi 30, ugaca ubona abenegihugu abarimyi bagiye kuriha ya base basavye nk'amatoni 50,000, umva yongeye ko amatoni 20,000. Mwico gihe tutabiteguye bica bigenda gute? Turetse n'ico, ibikoresho biza gukora bigurwa amadolari, leta mu nteguro ntavyo yashizemo, ya madolari bukwi na bukwi aca avahe? Muca mwumva rero ibibazo aho bica bizananira, duca tubura matière première dukoresha, uko twari kuronka iyo matière première ari uko leta itanze amadolari. Amadolari raragoranye, murumva ko iwacu ari ukwegane ko bica bigorana, bigatuma igitigiri ca ya mafumbire yasabwe n'abarimyi bigoye kugira ngo duce tugikwiza mu mwanya mwiza. Ariho hahandi muca musanga hariho ubutike butaronse ifumbire kubera yuko tutabakwirije ku mvo zitavuye kwihinguriro FOMI. Rero ikibazo nyamukuru usanga kiba muri ivyo bintu n'iryo kena ry'amahera y'agaciro hamwe n'iduka bukwi na bukwi ifumbire abarimyi baba bifuza.
ariko rero naho biri uko turashima akigoro ka leta y'u Burundi yagumye igira uko yagumye igerageza uko ishoboye ikaturonsa amadolari yo kugura ibikoresho uko agiye araboneka. Murazi leta n'umuvyeyi yonkwa na benshi ntiyohebera uburyo bwose mu gisata kimwe, agenda rero turasabikanywa bigatuma utubonetse duca tugenda turagura buke buke gutyo, bituma tugera ku ntambwe tugezeko uyu munsi. Ivyo rero turabishima by'ukuri, leta ntiyatwibagiye, yatugumye hafi, iguma ifata mu mugongo iki gisata cy'ifumbire, ifata mu mugongo ihinguriro FOMI. Rero kurya mubona bigenda ku gitoro, usanga abantu mu gitoro ngora, kurya bigenda ku kiyeri na cyane cyane ku banywi bacu, udufise amahera ibiyeri byabuze, byose nk'uko mama muvyumva bizana nahe kuri wa muzi w'amafaranga y'agaciro ariyo madolari, kubera yuko dushora bike, igihugu gishora bike kikinjiza amahera y'amadolari make, ariko leta ntibisinziriye, leta bimeze magabo iri maso ikaguma yiruka kugira ngo igume iramira abana bayo. Ni kuri iyo mubona n'ubundi n'ifumbire twakoze uko dushoboye irakeha mugabo ziraboneka. Ikibazo rero muca mwumva yuko ica FOMI yima ifumbire abarimyi, kuko ubundi FOMI iba yifuza guhingura ifumbire nyinshi kugira idandaze vyinshi kugira yunguke twinshi. Niryo hangiro kuko twebwe ni objectif ya rezilita, uko udandaza vyinshi ni kugira amahirwe y'ukunguka. Rero natwege nitwari twifuza kudandaza bike, ariko kumva zitaba zituvuye bica bigenda uko nyene, tukagenda turasunika buke buke bivanye no ku buryo bugenda buraboneka. Ayo madolari rero uko azogenda n'ubundi aboneka, niko inyishu izogenda iraboneka y'ifumbire, nta bundi buhinga. Tubasabe rero abarimyi bariko baratwumva baje mu kwihangana, babandanye bihangana, ubwo butike bafise babushingure neza. Turabizi baba bafise ubutike bwo mu Ciriheze, baba bafise ubutike bwo kuri aka gatasi turangije, babubike ahadata bihanganye, ejo aho bukera ikibazo kizotora inyishu, kuko imbere ni heza, kandi na leta iratwizeza yuko amadolari uko bayarose bazoza barayaturonsa kugira ngo dushobore kurangura tukazana ibikoresho dukoresha. Dusimbije hariho n'ikindi kibazo twagiye turumva mu barimyi, kuko natwe tuba muri bo turabagendera, bidogera naho nyene FOMI ngo bararisha amahera yabo ibanze bita avance mu kinyamazuru, bongera barariha amwe abasigaye kugira ngo bagombore, baronka gatike kuzogombora ifumbire, mugabo hakaba hariho abatararonka ifumbire, bagaca bagiriza FOMI, kandi ntabyo ndabarusha ngo none FOMI igire kubika amafaranga yacu, igire ko twima ifumbire, ngo none twarayisabye tubiki. Bamwe bakanavuga bati FOMI babaye abasuma, ariko mbe ndabanyemenyesha ko FOMI turabakiriza vy'ukuri. Twashaka tumenyeshe abarimyi bose b'abarundi iyo bava bakagera yuko arya mahera y'ibanze bariha yitwa avance, narya yose akurikira yo kugombora bita solde mu kinyamazuru, ko atafaranga na rimwe rutumbera FOMI, ikonte ya FOMI, yuko arya mahera yose aciye mu ma microfinance
atera arangurura mu kigega ca leta mw'ibanki nkuru y'igihugu ariyo BRB kuri konte y'umugambi ujejwe gutunganya ivy'ifumbire ariyo bita Programme National de Subvention des Engrais au Burundi, PNSEB mu mfunyapfunyo. Arya mahera yose aja kuri iyo konte mw'ibanki nkuru y'igihugu. Muti none FOMI izoheza ikayashikira ryari? Twege mu kudandaza tudugana ifumbire tukayishikana hariya muri zone impande y'umurimo, kuko nta murimyi aza gutora ifumbire ku mugwa mukuru w'intara. Burya bubiko bw'intara nubwo twege tuba twitije kugira bikunde ibiduga binini binini dukoresha bishikane mu ntara aho amabarabara bari meza, hanyuma tugakora imiduga mito mito bishikana muri amabarabara y'imigenderanire hariya mu mazone. Mu masezerano dufitaniye na leta nuko ifumbire tuyishikana hariya mu mazone. Ukudandaza kwacu rero leta iba yarakomanze twa dupapuro uha uburenganzira umwenegihugu umurimyi gutora ifumbire, udutiki mwe twita bondashira mu kinyamazuru. Umuntu wariya muri zone, muri stoke yo muri zone, ajeje kwakira iyo fumbire FOMI ishikanyeyo, aza guha ifumbire umurimyi ari uko amuhaye agatike. Amuhaye agatike acamuha umufuko w'ifumbire, kajya agatike rero kameze nk'amafaranga. Ubwo butike nabo bwatanzwe na leta biciye mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Kandi twobamenyesha yuko barya batanga ifumbire mu mazone si FOMI yabashizeho. Kuva mu ntango bashizweho n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi biciye mu bisata byabwo biri mu ntara, biri mu makomine, babikoranye n'intwaro. Nibo babashizeho barabadushikiriza, twebwe rero duca dukorana nabo mu kwizera. Nibo baradushikiriza ifumbire bakayishikiriza abarimyi babahaye bwa butike, twebwe tukazoca tugenda kwegeranya mu mazone yose agize igihugu c'u Burundi, kwegeranya bwa butike kugira ngo tubumanukane tubuzane aha ku mugwa mukuru w'ihinguriro FOMI. Muti none twebwe nka FOMI tuzoza kurihwa ryari? FOMI bwa butike twegeranya duca tuburungika mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi kugira ngo babanze banabusuzume barabe yuko atabutike bw'impimbano, atabutike bw'inyigano burimwo. Bamaze gusanga rero ubwo butike bwujuje ivyangombwa ari original, bumwe nyene baha babandi batanga ifumbire hariyo mazone bita abadistributeurs zonaux mu rurimi rw'igifaransa, ubwo bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi buca butwandikira bukaturungikira ico bita notification. Ubwo rwandiko rero baduha ruba rurimwo ibiharuro, amatoni, batubwira bati FOMI twabonye ifumbire mwashikirije abarimyi, kandi bwa papuro mwazana twabonye ko ari sawa, rero murashobora kurihisha
amatoni angana gutya. Ivyo bimaze kuba duca dutegura ifagitire. Niyo fagitire rero icisubira muri bwa bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, bakayiga ko ikoze neza n'abahinga babo, hanyuma ikazobandanya ikazokwinjira mu bushikiranganji bw'ubutunzi, nabo bakiga bakaraba ko ivyangombwa bikwiye, bagakora ibibega, bahejeje ibibega bagaca barungika ibikurikira mu banki nkuru y'igihugu, bayibarira ati rero kuri ya mafaranga ari kuri ya konte y'ifumbire imwe nababwira PNSF riha fomi amafaranga angana gutya na gutya. Uko niko twebwe urudandazwa rugenda. Wa wundi ati nta kaburimbo, ngira muratahura igituma ndiko ndabaha mu buryo bwagutse aya makuru kugira namwe muyamenyeshe abarimyi, muyamenyeshe abarundi n'amakungu ukuntu ibikorwa vya fomi bigenda, kuko nta kinyegetswa kirimwo, dukorera ku mugaragaro. Menya neza aha no kugira ngo babarimye rimwe na rimwe gacamwo ururimi rukanyerera gato, bakagomba kuvuga ko fomi arabasuma, tubasabe mu mahinkuru y'imvaho baturekurire aboba batari bwaturekurire, kubera bazaba bumvise amakuru y'imvaho, amahera yabo yaja, twebwe yuko rimwe rimwe hari hazoza kudushikira abeza barejeje no gusoroma barasoromye. Ubwo bikorwa mu ntara nk'uko nabivuze tuburondera kugira ngo bitworohere, ari nacyo gituma twarungitse abakozi bacu mu ntara, uko birumvikana n'abiwacu 100% kugira ngo nabo badufashe guca bayishikana mu mazone hamwe hari babantu bashyirwaho n'ubushikiranganji. Ikiri mu ntara rero ntibiraja mu minwe y'ubushikiranganji, iza kuja mu minwe ishitse muri zone aho dufatinya amasezerano yo kuyishikana, bitandukanye na vya bindi byashikirizwa na wa munyakubahwa umushikiranganji. Ikindi gikurikira, nashaka gusubira kugaruka kuri aya masezerano ukuntu yubatse. Amasezerano fomi igiranira na leta buri sizeni y'irima haba harimwo ibiharuro fatiro, ivyo twita les prévisions, biba birimwo ibiharuro fatiro mu matoni y'ifumbire azokenerwa mu mwaka, mugabo bikaba bicagaguye mu muce w'irima umwe, agatasi, impeshi, iki, ibiharuro biba bigaragara. Ariko ibiharuro vy'ukuri, murumva ibiri muri amasezerano biba byifatiro kuko asinwa imbere y'igihe, kuko urumva ko ari ay'umwaka. Ibiharuro vy'ukuri vy'ifumbire bizoza kuboneka abarimyi bahejeje kuriha amahera y'ibanze bamwe bita avance. Gutyo ubushikiranganji bw'uburimyi buhejeje kwegeranya ibiharuro vy'aba barimyi bariha ama avance, buca bubirungikira ihinguriro fomi, buti rero ibiharuro kanoni nyezina arivyo twokwita commande réelle vyasabwe n'abarimyi, ngibi nivyo wokorera. Kandi keshi bikunda kuza biri hejuru bisumba bimwe vyari vyarategekanijwe mu masezerano nyezina yibanze. Iciza rero kiri muri ivyo biharuro nyakuri vyiza vyavuye mu barimyi, nuko biza bitanga umuco nyawo ingene ifumbire ingana intara ku ntara, ikomine ku ikomine.
ivyo bigaca bidufasha kwitunganya n'ukuntu tuzoyidugana turavye urugero rw'ikomine rw'izone kugira ntitwareyo vyinshi canke dukeyi. Ariko naho biba biri hejuru gutyo tutavyiteguriye, ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi buca budusaba vuba bwango ngo hingura iyo fumbire yose abarimyi basavye. Kandi ivyo biharuro nyezina bikunda gushika abarimyi hageze ko batora ifumbire bikaza bukwi na bukwi, mugabo ubushikiranganji bukatubwira ati ifumbire abarimyi basavye ngiyo, namwe nimwishire mu kibanza c'inguriro fumbire. Muca vyifatamwo gute? Kuko ibirengeye ifumbire yiteguriwe, mw'ico gihe ibibazo bica bihera aho nyene. Mbega ivyo birenga ko bititeguriwe, ko mu nteguro atavyarimwo, bica bigenda gute? Ikindi kibazo, mbega amahera y'agaciro y'amadolari namye mvuga ko mu nteguro ya leta atarimwo hoho, bica bigenda gute? Ivyo rero nivyo rimwe rimwe uca usanga bigomba kuza kumera nk'ibishaka kuduhungabanisha gato hagati y'ihinguriro fomi na bwa bushikiranganji, tugaca dushaka gutana kw'imibagwe ngo wewe fomi ibi n'ibi. Ariho na vya bindi mwumva vyaza kuvugirwa hariya muri bahubahwa bizanana aho nyene, ntimwibaze ngo bizanana ahandi. Mugabo murumva yuko bitaba vyazananye muri fomi, aho gupfuma baca baza twicare tuvuga tuti none ko turi imbere y'ibibazo tubigere gute? Ari naho leta ica yongereza ubutike mu buryo bwihuse bw'abarimyi ku bwari bwategekanijwe, kuko abarimyi baba basavye vyinshi, baca bagenda gukomanda ubundi butike bakabwongereza bujanye na vya biharuro vy'ukuri abarimyi bahejeje kwerekana ifumbire basavye. Kubera ko amahera akenewe, uwo mwanya acasumba yategekanijwe mu masezerano. Biri muri ya masezerano kimwe nita protocole d'entente gisinywa na bw'abushikiranganji bubiri na fomi. Amahera acaba menshi kubera ifumbire abarimyi basaba yabaye nyinshi. Kugira rero bikunde ya fumbire mwumva irengako kuri ya yindi iri mu nteguro muri ya protocole d'entente harimo amakarite previsionnelle, iyirengako kuyituriha gutyo ubonye ata bindi bikozwe ntibikunda. Ntibikunda ko baturiha gutyo. Kugira bikunde yuko baturiye iyo fumbire irenzeko, niho cavuka ca kintu bita avena au protocole d'entente. Kugira ngo iyo avena ni nkuko novuga amasezerano nyongera ku masezerano yibanze, nico yita avena au protocole d'entente. Kugira ngo haze kwandikwamwo vya biharuro birengako n'amafaranga yavyo bica bijana arengako. Twebwe rero tuzoca dukoresha mu kwishyuza ico kintu bita avena au kontra, amasezerano nyongera kuri ya masezerano yibanze, nico gica gikora. Kitabayeho kurihwa ntibikunda. Ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva, ari ibintu kandi ari ibintu vyoroshe kumva. Namwe bwe ndiko ndaganirira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera, none umwubaho nkugereka kuvyumva gute? Ivyo ukunda ku buryo n'ubu tucibaza mbe vyamugendeye gute, ko n'abandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri uwo mwanya.
none fomi yarengeje kuri iyo fumbire yonyine ivyibwiye ko twabisabwe n'ubushikiranganji bubifitiye uburenganzira, ko twabisabwe n'ubushikiranganji dukora neza cyane gose bifitiye uburenganzira. Natwe nka fomi dufise uburenganzira bwo kwishyuza kandi uburenganzira bwo kurihwa. Ivyo ni ngombwa kuko amasezerano abatomoye neza cyane gose, kandi nashaka bamenyeshe neza kuva mu 2019 imyaka yaciye n'imike murumva yuko iriko irarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi. Ntavyo bibazo vyari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nk'uko yabivuze zisigaye zigendera mu isakoshi, sinzi ko ari kugira ntibazimwibe, akaza kuzishira imbere yabubahwa. Ese yoba ariko aranyumva kugira ngo yumve ukuri, hanyuma nimba bikunda aza asubire hahandi ababwira ati burya murantunga byarangoye. Ikibi umugabo n'ukugwa agaherayo, umugabo yaguye akavyuka aba ari umugabo koko. Ivyo kwihenda biraba birashika kuko turi abana b'abantu. Subire nduke ku karorero koko kivyanditse ibiharuro. Akarorero burya bushikiranganji w'ubutunzi aheruka gushikiriza abubahwa twitoreye bijanye na avena. Ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC. Ivyo bice vy'irima tubisize hamwe, nabishize hamwe kugira ngo ibiharuro mu byumve biboneke neza bigaragara. Twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi 222 n'itoni 27 n'igihumbi 125 222,027,75 toni. Mw'ivyo bice vy'irima 2025 nka bese na 2024 se twasabwa ayo matoni. Leta nayo ikidusaba ko dutanga ibihumbi 245 n'amajana 791 n'igihumbi 25 vy'amatoni. 245,791,025 toni. Nukuvuga yuko kuvyo twasabwe gutanga n'ivyarenzeko harenzeko amatoni ibihumbi 23 n'amajana 736 n'uducecende 23,736 toni. Ayo niyo matoni yarenzeko. None vy'ukuri ko leta ariyo yadusabye ko tuyitanga, mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute? Ni hamwe rero nababwira nti ayo matoni kugira bikunde tuyarihwe byaca bica muri ya nzira ya masezerano nyongera ku masezerano originale y'ubwa mbere. Rero mu majambo make ivyo vyama biba amarima yagiye araba yose, kiretse iri rima turimwo y'umwaka wa A 2026 aho ifumbire twari twasabwe twatanze ibice biri munsi ya 60%. Tuca turararama kuko ibikoresho byari biheze kabisa, nta bundi buhinga twari kugira. Aho twatanze hafi igice kabisa, nukuvuga munsi y'ivyo twasabwe. Mu yandi marima yose muri rusange vyagiye birarenga. Rero ndabisubiramwo, ni ngombwa ko leta iriha fomi iyo fumbire kuko nibo bayidusabye, kandi turagamburuka turayihingura turayishikiriza bene igihugu, kanatsinda mu masezerano dufitaniye nuko ifumbire isabwe dutegerezwa kuyihingura kuko na twebwe
turifuza yuko umwimbu tuvuga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kuko hariya dufiseyo bene wacu, dufiseyo abavyeyi bacu, turakeneye yuko baronka ibyo bafungura bagahaga maze bagasagurira isoko, nk'uko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yama abivuga ati umuntu uronka icyo ufungura umufuko nawe uronke amafaranga. Nta kindi dukubitirwa rero atari guhingura ifumbire nyinshi ishoboka kugira ngo abarimyi bayironke. Twabamenyesha rero yuko dusangana imigenderanire myiza n'abo dukorana mu rudandazwa mu mahanga, aro bita abafournisseur b'iwacu, ku buryo naho dufise ikibazo c'amadolari bari bahitiye baduha umukopo. Urumva umuntu awukopesha matière première, hanyuma uko leta igiye iraronka amadolari ikaduha, tukagenda turabariha bukebuke, kandi kugasanga tubafitiye ibifaranga miliyoni byinshi by'amadolari, ariko banyakotutunga kubera imigenderanire myiza dufitaniye bakaguma badusugumira matière première kugira ngo wa murimyi wacu bikunde aguma aronka ifumbire ku buryo bwiza. None vy'ukuri hari gukunda igihugu gusombuka ku buryo jewe ngoma nibaza twari dukwiwe kwambikwa ikidare vy'ukuri, kuko gukopesha ifumbire yo muci ugakopesha ifumbire y'agatasi kubera yabigenderanire myiza dufise n'abafournisseur, ariko vy'ukuri mumva ico kintu atari ikintu ciza cane kwihingurira fumbire. Ndabasabe muze mukidusabire, muzaba mukoze neza cane gose, nimwumva namwe cabinjiye mutobera abavugizi navyo birashoboka. Ariko rero nka fomi turafise impungenge inyuma y'uko kwitanga tugakorana neza n'abafournisseur kuko bibe ngombwa ntagire ikibazo cy'ifumbire kiba mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bamwe bamwe, ndasubiramwo, abarundi bamwe bamwe babandanije batuvuga uko tutari, batiza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe hindrofomi niko rigenda rikora, ejo bishobora kugorana, kuko ibi bagenda baravuga, ibi bigenda biraca ku mbuga ngarukana bumenyi, birashikira ivyo bihugu dukorana, birashikira abafournisseur, rero baca bagira impungenge. Nk'ubu yavugiye mu nama mu imbere y'abari yabubahwa ngo none bibaza ko fomi ibi bintu jewe nobisinya ngo tuze tubariha aya mahera nk'umuntu aserukira leta y'u Burundi, natwe dufitaniye amasezerano na leta y'u Burundi. Mwumva wa mufournisseur atwizera, yaradufise icizere gikomeye mu mutwe atwiyumvira gute, cagira ati fomi bwa bundi yamaze kwinjira ingorane, leta y'u Burundi yayikuye ku maboko, ejo bazosubira kutwizera badukopeshe gute? Nimumva yuko turiko turisenyurirako nk'impene aho kudutera intege kugira ngo ahubwo babandanye badusugumira, tugende tubariha. Abo rero bagenda baducafuza n'ukuri, bibaza ngo bariko bakorera nabi ihinguriro fomi, bariko barakorera nabi igihugu ciza cyacu cy'u Burundi, kuko inkurikizi zavyo hamwe bodufatira ingingo ntizizoshikira fomi gusa, umurimyi azoshikira n'igihugu ngo ndababwira ko kizoheze gaca gishikira. Rero ndabasabe abarundi bafata intumbero yo gushikira ihinguriro fomi, kuko kuba ihinguriro fomi ryarahabaye ni ubutumwa bw'Imana. Muri Afrika nzima nta handi hari ihinguriro nka fomi rikora aya mafumbire y'ikirundi avanze n'ay'ikizungu, byatanguriye mu gihugu cy'u Burundi, kurya source nirihera mu gihugu cy'u Burundi. Turambaye ikirezi cera ariko umengo dushaka kubibona. Uwo bakungu yirirwa aratwiruka kugira ngo tuze gushinga ihinguriro nka fomi mu bihugu vy'iwabo. Sagaseseshwa rumuri mwaramaze kubona muri Tanzania ko byabaye, muri Kenya biriko biraba, ubu bafundi bariko barapfunga amamashini
mu Buganda bariko baraduhamagara, Angola bariko baraduhamagara, Malawi bariko baraduhamagara, aho hakurya ababanyi ba Kongo bariko baraduhamagara. Mugabo twebwe abarundi twambaye ikirezi ntitubibone. None mwumva by'ukuri abarundi tumeze gute? Byagiye mpora niyumvira abarundi tumeze gute? Tuzoba dusanga turi ntashimwe. Amakunga twiruke karondera iki kirezi, natwe ntitubibone kugira tukibungabunge. Iyo tuba abandi by'ukuri iri hinguriro fomi byobungabunzwe mu buryo budasanzwe. Mugabo rero ugatusanga nabo bamwe muri baburu babo bace bagombye gutiza umurindi ngo fomi ngo abasuma fomi ababandi twaba babandi ibihugu bikatwirukira. Harya mwibaza yuko baza batabanje kutwiga neza bakadutohoza kuva kwino gushika ku mushatsi? Baba dutohoje ico bita la force d'une institution, bakabona bati barya abantu ni bazima. Ahubwo mbonereho no kumenyesha abarundi hari abakunda kwidoga ngo mbe bigenda gute yuko fomiza kubaka muri Tanzania kandi mu Burundi itabanje kukwiza ifumbire ikaza guha ifumbire abanyamahanga muri Tanzania. Aha ndashaka nabamenyeshe yuko naho igihugu cy'Tanzania ari umwana wa fomi, hakoze amafaranga y'amabanki ya Tanzania. Le financement est 100% tanzanien. Nukuvuga l'investissement yakoze hariya ni Tanzania, ni bitanzania. Nimba mararavye byarigeze kutugora turabakopesha, baradukopesha ifumbire muri Tanzania, imifuko yanditseko made in Tanzania. Badukopesheje iba ari exportation y'igihugu cya Tanzania, kandi tuzobariha amadolari kuko ni Tanzania ibidandaje. Kandi igihugu cya Tanzania teza kubona amafaranga, kiteza kuyona kuko ni investissement amafaranga y'abene igihugu ba Tanzania. Rero ntimuzoze ntibazoze barikinanya ibintu n'ibindi. Narishimye kwa uyu muco kubera unda kuva bavyidoga. Cyo kimwe no muri zaka hakora amafaranga y'abakenya, amabanki muri Kenya ni ya finance na madeni dufata. Rero ivyo bintu muze mugenda musigurira abaza baragenda bababazi. Mu gusoze dusaba abarundi muri rusangi mubandanye mudushigikira nk'inguriro fomi kuko turi ngaha ku bwanyu, kandi twaremeye kubasa ku banyu kubahingurira ifumbire ijoro n'umurango. N'imbaraga zakaracamo leta nta kindi bireyo kandi n'umuvyeyi, ibibazo bihari inyishu n'ingombwa ziboneke. Mureke rero nk'abarundi bareke gutiza umurindi abadashaka yuko twerekeza muri yambona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Kandi nka fomi twari twamaze gufata umurindi udasanzwe werekeza kuri iyo mbono, na cyane cyane ko Imana yarikira dufasha mu gushinga icumu mu mashinga, aho turiko turarahurira ubuhinga n'ibindi bihugu duhana imbibe. Kandi nk'abarundi tuzungukira byinshi, kandi nk'igihugu kizungukira byinshi kuko umuzi w'ihinguriro fomi ni Burundi kuri iki cicaro turiko cyo mu Maranja. Dusabe rero leta yacu y'u Burundi ko yobandanye dushigikira ukisanzwe irikira bikora neza cyane gose, kuko nkuko nabivuze kuva mu ntango nukuri iritanga ijoro n'umurango kugira ngo ibikorwa bya fomi bigende neza, kugira amahera y'amadolari aboneke ku rugero rwiza, gutyo bikunde
abarimyi baronka ifumbire ikwiye kandi ku gihe. Gutyo n'abafise ubutike bw'ibirarane bibe ngombwa baroswe ifumbire yabo kandi bizokunda kuko baratanze uburyo bwabo. Tukaba turangije twizeza abarimyi ko turi kumwe twese ko ibintu bizogenda neza, kandi dusubira mubwira kandi ko n'ibirarane vy'ifumbire bihari bazobironka vuba, kuko leta n'umuvyeyi aguma aramira abana biwe bose, ata mwana n'ikinono, atawanja wangura. FOMI ikamenyesha abarundi n'amakungu kwiguma yuguruye imiryango kuri uyo wese aba yifuza kumenya ukuri kw'ibiriko birarangurirwa muri iri hinguriro, na cane cane bijanye n'ifumbire uko rigenda. Kandi FOMI yongera isaba ubushikiranganji bw'ubutunzi, nimba hari ivyo budatahura ku bijanye n'amasezerano dufitaniye na leta, ku bijanye n'ifumbire muri rusangi n'uko ibikorwa bikorwa, ko bwoheza bugashiraho umugwi wagutse uhurikiyemwo abo vyega bose, hanyuma kugira ngo habe kuganira canke habe kurabira hamwe akoba kababakiye kose, gutyo amakenga ahere, kuko nk'ihinguriro FOMI dukorera ku mugaragaro. Ivyo nta bwoba tubifisemwo, uwuvyifuza wese duhereye ku bushikiranganji bw'ubutunzi karibu ejo aho bukera. Abo bahinga bakaruhariwe mu biharuro babatuzanire, kuko natwe turabafise. Aha hari abahinga bakurije ivyangombwa, ibiharuro babizi kabisa, nitwo bideha. Rero reka ndangize nsubira kubashimira. Imana ihezagire abarundi n'Uburundi, murakoze.